niwumve ndaguha inkuru mwana, ndaguha inkuru na wewe uyiha abandi mwana, uyiha abandi mwana. Barundi kazi, mwebwe mwese mwumva ururimi rw'ikirundi, ndabahaye mwaramutse. Ni jewe nta fatiro ntatakara bitara mu nzira, jewe tarida tuba ridume kandi matara. Uno munsi nje kugira ikiganiro ca mbere mu biganiro bibiri bijanye n'ibintu vyerekeye ingoma. Ikiganiro rero ngomba ngire uno munsi ni ikiganiro nifadikiza ihiganwa ry'abavuzi b'ingoma ryabereye Igitega muri uku kwezi kwa12, hanyuma umugwi wa Gishora ukaba wa kabiri, hanyuma umugwi w'Amagaba nawo ukaba wa mbere. Mu vyo ngomba kuvuga uno munsi, yego nivyo nza kuvuga ibintu bijanye n'ingoma, mugabo reka mbanze ndabaramutse. Mwebwe mwese muriko murakurikirana ikirundi c'abarundi, ndabahaye mwiriwe. Murakaramba, murakagwira, muragahora ku ngoma. Kubisanzwe sinahora nkunda kuramukanya ndiko ndatangura, ariko ubu njimye kubaramutsa kubera turi mu bihe vy'imbere y'umwaka mushasha. None rero abo turazoza kuvugana, murakagira umwaka mwiza, muragaheza umwaka mwiza, murakagira iyo muja niyo muva, murakagira abo muramutsa n'abaza kubaramutsa, murakagira ibintu vyiza bibashikira. Hanyuma mwabantu mufise ikintu murya, mwibuke umuntu adafise ikintu arya. Nuba ufise 100 wirengereje, uraraba uwundi muntu uzofasha umwe, hamumufashije ugira uti ndakurengereje umunsi umwe, kuko nubundi turiho kugira ngo dufashanye. Aha turi hari abandi, aha turi usanga tuhashikanywe n'abandi bantu. Hanyuma rero jewe iyo ndiko ndavuga ibintu vy'ingoma, jewe mba mfise ubushobozi kandi mba mfise n'ubumenyi bwo kuba mvuga ibintu bijanye n'ingoma. Jewe rero iyo ndiko ndavuga ko ndumuhinga mu ngoma, nukuvuga jewe ndumuhinga. Iyo ndiko ndavuga ko ndumuhinga nuko ndabira iyi ni certificate. Iki ni cerekana yuko je ntafatira Patrice ndumuhinga mu ngoma. Ndabira handitswe ngo ubushikiranganji bw'ugwaruka, inkino n'akaranga, uwitwa Jean-Marie Vianney Rugerinyange yari umudirecteur general, umuyobozi mwishikira ku mushikiranganje yitwa Rukenkanya Adolphe, niwe yampaye iyi certificate. Yayimpaye kubera iki? Kubera nari nahuguye abavuzi b'ingoma bo mu Gishora, nari nakoresheje amasaha 288 nigisha mpugura abavuzi b'ingoma bo mu Gishora. Hajya bageze ni jewe ndahabagejeje kubera abantu bose bavuza ingoma bari bamaze kubabura, byari byaheze. Iyi certificate irabe neza, sintafatira Patrice navyandikiye. Jiyo ndiko ndavuga yuko je ndumuhinga mu ngoma, mbanzi ivyo ndiko ndavuga. N'ubushikiranganje bw'u Burundi n'abantu uwo Rukenkanya ntituzinanyi, uwo Rukenkanya ni umwubahwa araho, mugabo urabona yararungitse umuyobozi mwishikira barampa urupapuro nguru ruri ngaha. Aha nukuvuga rero ikintu ca mbere. Ica kabiri ngomba kukwereka, aha nukuvuga ubu yari umudirecteur general, umuyobozi mwishikira mu bushikiranganje niwe yabishize ku mukono. Ubu n'umukono wiwe si wanje, urawubonye. Ubu ngomba ndakwerekero nanje icerekana yuko ndumuhinga nguru, nanje urupapuro nashize ku mukono. Umukono wanje nguyu. Abavuzi b'ingoma 33 bo mu Gishora nahuguye mu 2013, nsubirayo muri 16, nsubirayo muri 18, niho ubona abavuzi ingoma zikanihira. Bijya n'ubuhinga bwinshi jewe najanye. Aha urabona uyu muntu yitwa Isaac Nibaruta, arimwe mu bavuzi b'ingoma nahaye urupapuro rwerekana yuko yakurikiranye ivyigwa vy'ingoma. Uyu yari umwe, hari abandi 32 batari ngaha. Ivyo urabibonye. Ubu n'umukono wiwanje, ubu n'umukono wa Jean-Marie Vianney Rugerinyange. Urabibonye. Iyo ndiko ndavuga reje ko ndumuhinga mu ngoma, simba ndiko ndaduka. Iyo ndiko ndavuga ibintu vy'amagaba baca bataruka
ngo Patrice ngo numuhutu ngo Amagaba nabo ngo nabatutsi ngo ariko bavuga nabi. Urupapuro naruhawe n'umuhutu, naruhawe n'umuntu azi ko jewe hari ibintu nshobora. Hinge ndakwereke n'ibindi. Jewe naranditse igitabo. Iyo ndiko ndavuga yuko je ndi umuhinga mu ngoma ngiki. Ndabira. Sindashobora kucerekana kuko ibintu by'abarundi urabizi. Ndabira ibi byose ibi ndaza kuronka umwanya wo kubivuga, niyo ntoronka umwanya no munsi nzorondera umwanya ejo canke hirya yejo ndabikwereke neza. Ibi n'umwuga w'abavuzi b'ingoma, n'umwuga w'abavuzi b'ingoma tuzobiraba uko biri kose, kuva ku rupapuro rwa mbere kuja ku rupapuro rwa nyuma. Sinariko ndandika ngo ingoma mansubiramwo ngo ijambo ngo ingoma. Ibi ubu n'ubuhinga buri mu ngoma. Nina vyerekana ejo nzokwerekana ingene je nandika umurisho. Ndiko ndavuga ko je ndi umuhinga mu ngoma, nerekana ibintu bikomeye jewe mbanzi ivyo mvuga. Aho nagenda mu 2018, aho nagenda mu Burundi, naragiye kubonana na nyene icubahiro Petero Nkuru Nziza, Imana imwakire mu birimba byayo bitagatifu. Nagiye ndamushiriye aka nukuvuga ni incamake y'iki gitabo kininiya. Igitabo kininiya iki mfise ngaha, incamake niyi. Incamake urabona banditse ngo l'art inexploité des batimbo, ces êtres bondissants du Burundi. La fonction mathématique du jeu au tambour royal du Burundi. Byanditse mu gifaransa. Nukuvuga la fonction. Ingene umuntu ashobora kwandika ingoma akazandika mu biharuro. Ni jewe jenyene kwisi nzima. Iyo ndabivuze umuntu avuga ngo ndiko ndishima, muganda kubwiye nta wundi muntu numwe ariho arandika umurisho w'ingoma akawandika muri fonction mathématique. Nta numwe ariho azoshakiriza urutoki hamaje tuvugana. Iyo ndiko ndavuga reje ko ingoma ndazizi, jemba ndazizi. Kubera ibintu nkora ku ngoma ndaheza nkavyiyumvira, nkavyiyumvira, nkagira uburonzi, nkabanzi ico mvuze. Nkavuga nti ibi bintu bimeze uku. Kubera ivyo rero je meze kwereka. Nagoma ndakubwire yuko jewe ntafatiro Patrice. Uru rupapuro bampaye no rutanga bakaruturira. Ndasubiramwe je ntafatiro Patrice. Uru rupapuro bampaye jewe no rutanga bakaruturira, jewe bakanyaturura sinzobe. Inararibonye mu ngoma. Uvuze ko Amagaba yabaye ya mbere mu Burundi mu 2023. Nivyo baravugije ingoma kandi bazivugije neza, kandi Amagaba je ntaco dupfa. Ico dupfa n'abantu babahaye amanota batumva ivy'ingoma ingere bimeze. Abo bantu nabo nzobashikira ejo. Mugabo no munsi reka mbanze mvuge gusa ibintu bimwe bimwe bituma ingoma z'Uburundi zisubira inyuma. Ingoma z'Uburundi mana nzima. General Major Evariste Ndayishimiye, umukuru w'igihugu cy'u Burundi, garukira karanga uri umuvuzi w'ingoma. Ingoma ziragiye. Ndasubiramo, ingoma ziragiye. Nizaba ingoma kujya Amagaba yavugije ingoma, ariko karanga k'ingoma z'Uburundi ingoma ziragiye. Kaje namye bivuga kuva kera, bakambira ngo ntafatiro Patrice ngo wewe sinzi cupfa, ngo n'Amagaba ngo sinzi cupfa, ngo navuze ingoma Bujumbura. Ingoma ziragiye. Ivyo nzobisigura ejo. Munyumve neza mwa Amagaba, ntaco dupfa. Ikintu mbona gikwiye gukosorwa n'abantu batanga amanota. Ivyo ngaje ndabijako rero. Imbere yo kubijako ngomba kubanza kuyishura umuntu yitwa Juvan aba muri Hollande. Yarigeze kumbwira ngo we ntafatiro Patrice ngo mugwi wawe ngo abagore ngo baravuza ingoma. Barazivugije barakazivuza, kandi umugore nta kosa agira avugije ingoma. Ndabisubiyemwo, ububona yuko mvuze ikosa azoshakiriza urutoki. Ndababwiye mwese abarundi mwese uko mwakabaye, ububona ko mvuze ikosa acakiriza urutoki. Jewe ngo ndabisigure neza ingene umugore avugije ingoma atabamenje, umugore avugije ingoma ari iteka ryiwe. Hanyuma ivyo nza guhereza kuki ntivyumvikana rero ingene umugore atavuza ingoma. Muratubuza ko abagore bacu bavuza ingoma, muga mu Burundi mukabaha amakaramu ngo batange amanota mu ngoma. Wa muntu ndi kurankurikira,
jewe nize langue et littérature française, nukuvuga jewe nize ururimi n'amayagwa y'igifaransa. Nta muntu yigisha ibiharuro yigeza nkosora. Mugabo umugore atazi kuvuza ingoma mu Burundi aratanga amanota mu ngoma. Naramye mvugana n'abantu bije génie civil, abantu bubaka amabarabara. Nta muntu yize igifaransa nka jewe akosora umuntu yubaka ibarabara. Nta mu professeur, nta mwigisha kaminuza numwe wo muri scientifique, wo mu Buronzi, ibujumbura. Bajya abantu bavuga ngo ba scientifique usanga umuntu amukosora yiga mu Congereza. Ntibikunda na gatoya. Ntushaka gufata rero umuntu w'umukenyezi, abakenyezi mwatanze amanota. Muyaha abavuzi b'ingoma, murantunga mu mburane, mugabo je sinumva ingene mwe mutanga amanota y'ibintu mutazi. Ingoma abantu baziha amanota n'abazizi. Abantu bonyene bafise uburenganzira bwo gutanga amanota mu ngoma n'abagore bavugije ingoma muri Royal Kigabiro umugwi wiwanje. Abo barashobora gutanga amanota kubera barazizi. Barazi gusimba ico kivuga, barazi hunja iryo ariryo, barazi samba iyo ariyo, barazi kwica umugongo, barazi kwiswaga, barazi kwica izosi, barazi kurahira, barazi ibyo arivyo. None we wa mugore uzi kuraba ingoma gusa urashobora gutanga amanota ukazitanga gute? Muga mwaba pfasoni mwatanze amanota murantunga namwebwe nyene. Ubu ndashitse rero kuri leta y'u Burundi, ndashitse ku bushikiranganje bw'imico kama. Ubushikiranganje bw'imico kama mana nzima bibahera hehe gufata amakaramu mukaya abagore batazi kuvuza ingoma, mwana wabuje kuvuza ingoma mugaba gatanga amanota mu ngoma. Bigenda gute? Jewe ngoma ndakivuge. Uno munsi turi kuwa Mungu itariki 17 z'ukwezi kwa Kigarama mu 2023. Ndabivuze abantu bose bumva, kandi mpejeje kuvuga muzobibwire n'umushikiranganje w'imico kama, kandi muzobibwire n'umukuru w'igihugu nyene inganje General Major Evariste Ndayishimiye. Ni jewe ntafatiro Patrice umuvuzi w'ingoma kama maze imyaka 54 mvuzi ingoma nazihereye mu gishora mu gihe tagiye tungami n'abagabo. Ninasubira kubona umugore umukenyezi afise ikaramu atanga amanota mu ngoma, abakobwa n'abagore bose biwanje bavuza ingoma bazoca basaba kuzivuza. Ngoma ndabisubire mwese mu vyumve. Ninasubira kubona umugore umukenyezi w'umurundi kazi atanza amanota mu ngoma, abagore bari muri Royal Kigabiro ubu batamba gusa batavuza, abakobwa bari muri Royal Kigabiro batamba gusa imbyino batavuza, bazoca basubira kuvuza ingoma. Ndabivuza abantu bose bumva, kuko ntushobora kuza gutanga amanota ku bintu utazi. Wewe utazi no gutwara ikinga ntushaka gukosora umuntu atwara indege. Wewe utazi no gutwara ipikipiki ntushaka gukosora umuntu atwara ubwato. Uwo mukosora ufatiye kuki? Wewe utazi n'ingene umupira bawuhagarika mu mupira w'amaguru ntushobora kuba umumenyereza. Uwo mumenyereza mu biki? Ubabwira ngo iki? Wewe uri kuratanga amanota utazi n'ingene basimba, utazi n'ingene bavuna ihunja, utanga amanota gute? Biguhera he kugira ngo uvuge ngo je ndi kuratanga amanota? Mugabe ivyo ndavyumva. Jewe wa muntu watanze amanota, ikosa si wewe, ikosa n'ubushikiranganje, ikosa ni leta y'u Burundi. Uburenda bigarutseko. None ni kubera iki je mvuga ngo abakenyezi ntibashaka gutanga amanota? Ico ndagigaruka ko hanyuma reka mbanze mvuge. Amagaba mwaranyandikiye, hariho n'umuntu yitwa nde anyandikira ngo ntafatiro Patrice ngo abagore ngo baravugije ngo ingoma ngwiwawe. Barazivugije no ngaha anobikwereka neza ariko baravuza neza. Kandi ni washaka ngo ndakubwire umuntu yasimba harehare yari umwigeme, singomba kumuvuga izina ngaha, yari umwigeme niwe yasimba harehare kandi we yasimba neza kivuna. Hariho uburyo 14 bwo gusimba mu ngoma. Ivyo biranditse muri kino gitabo ciwanje. Uburyo 14 bwo gusimba mu ngoma ndarabigiriye uburonzi. Hariho rero gusimba neza gusumba bose. Uwadusumbya yari umukenyezi, yari umwana w'umukobwa. Urantegera? Jewe rero mvuga iconzi, kandi iyo nkoze ikintu je ntafatiro Patrice ndavuga nti je ntafatiro Patrice mwene naka namuka hanaka mba hanaka, ndavuze ibyo bintu abamejeje kubivuga jewe nkabyemera neza kuburyo n'umuntu aza kundondera ahantu akagira ati ntafatiro Patrice aba hanaka, ntafatiro Patrice yamuka hanaka, turamushengeje canke turemeye ivyo avuze. Abantu rero bose bavuze ngo ntafatiro Patrice ngo mugwi wawe ngo abagore baravugije ingoma. Ngoma ndababwira ikintu kimwe.
umugore avugije ingoma mu ngoma si icago si intama iba yuriye inzu. Umukenyezi avugije ingoma, ingoma ni zabo, ingoma ni zabo ndabishikako. Ubwa mbere na mbere ingoma zahereye igishubi, igikuka. Aha mu gishora tuvuze ingoma twazivugije ari kubera zaje ziva igishubi. Mugabo ziri hajya mu giheta naho hajya imasasu, izo ngoma zavuza abanyagisaka. Abanyagisaka umugabo yaravuza, umugore akavuza, abana bakavuza. Kandi noneho aha nukubera sinarinze gusubira inyuma ngo ndabe ingene ingoma zatanguye. Ingene ingoma zatanguye baravuga ko zatanguye n'abagore basekura, abandi bakavuga ngo ingoma zatanguye n'abagore baba bariko baravugiriza abagabo batamba. Hakuza wumva abantu bavuza uburuhuruma bavuza ku mubindi bariko baratamba. Muravyibuka abanyakumoso, abanyabuyogoma murabizi bavuza ku mubindi. Abagore nibo bavuza ku mubindi, abagabo ndatamba. Hanyuma abagore nibo basekura ubududu canke bagasekura ibigori canke bagasekura amasaka, hanyuma bikavuga ukamenga n'ingoma. Jewe ndazi ko ndafise akaninde gatoyi abakenyezi bibujumbura bariko barasekura ubuswage bakavuza nk'ingoma, niho byavuye. Hanyuma rero ndagarutse, uwo muntu w'umunyagisaka nk'ubuje mfise umugore wanje n'abana b'abakobwa n'abana b'abahungu, twe turi abanyagisaka. Ingoma zavuzwa muhira, zavuzwa muhira kandi bagatamba muhira. Mugabo umwami wa mbere ntarusha zicambara ntama ajava mubuha. Hariho bavuga ngo yajava mu Rwanda, abo no kubesha no kugira ni kwa kundi nyene. Iyo abahutu bavuze ibintu mu Burundi, abatutsi baca bataruka bakaca bavuga ngo natwe biruku. Abatutsi bavuze ibintu mu Burundi, abahutu nabo baca bavuno nyine baca bataruka bakaca bavuga ngo biruku. Je mugana kubwiye ko biranditswe na Rodegemo yavyanditse n'abandi bose barabizi. Umwami wa mbere yari umuhutu avuye mu buha. Ndabandanya, uwo mwami rero ashitse kugira ngo aganze jabwe na Fumbije, yababwiye yuko ingoma zibwiriza kuva mu giheta zikagenda kumuvugiririzwa imuramvya. Izo ngoma rero zahora zivuzwa mu muhana w'umuntu. Je umugore wanje n'abana banje bane tuba abantu batandatu. Izo ngoma zahora zivuzwa n'abantu batandatu canke zahora zivuzwa n'abantu 8, zica zikenera rero abantu benshi bazitwara ibwami. Wa mugabo uri kuranyumviriza, wa mugabo uri kuranyumviriza, wewe urafise umugabo, ufise inda y'amezi 2. Hari umuntu yo gukorera ingoma, wikorera amezi 2 ugenda n'amezi 2 ugaruka ngo ugiye kuvuza ingoma ibwami. Kandi ugiye ibwami umwami akakugabira iyo nka yaza ari y'umuryango, baca babwira abagore bati mwabagore mwebwe rero nimugume muhira kubera ntitwojana ibwami. Ubwambe nambe ntitwojana kuyibira mu kibira, ntitwojana kuyibira kurondera imivugangoma. Bamari ukwezi kose, hanyuma ngo tuce tugenda ibwami tumarayo amezi 4. Hanyuma nukuvuga uwo mugore mu rugo amara amezi 5. Nta muntu numwe mu Burundi yokwemera yuko umugore bajana amezi 5 bafise abana bato basigaye, none boca barabwa nande? Ico ni kintu cambe na mbere catumye abagore batavuza ingoma, kubera izo ngoma ubu zabaye zavuye mu muryango zigiye ku gihugu. Izo ngoma zavuye muri clan zigiye kuri royaume, zivuye ku muryango ntara zigiye ku gihugu cose. Zibwiza kurunka n'abantu bazitwara. Naho abanyagisaka bace bashiramwo abayengero, baca bashiramwo n'abandi barashiramwo n'abasongwe n'abamana kugira ngo baronka abasore bagenda kuvuza izo ngoma. Je namuka mu muryango w'abamana ntituri mu batanguye ingoma. Ingoma twagiye kuzivuza ari ukubera ntarusha zicambara ntama ashitse hagakenerwa abantu b'imirya babwiza kuzitwara ari benshi. Ica kabiri, twebwe abavuzi b'ingoma turi abantu twubaha abagore bacu. Umugabo w'umuvuzi w'ingoma atubaha umugore wiwe ntazoba ariwe. Abatimbo n'abantu bubaha abagore babo kandi tugakunda abagore bacu. Ico nta muntu numwe atakizi. Hanyuma twebwe iyo twavugije ingoma turanywa inzoga, kandi abavuzi b'ingoma banyoye inzoga baranaboregwa. Kandi aho kera nukuvuga bagiye kuvuza ingoma ibwami bakaboregwa, nukuvuga ko ucamwe bigene bimeze. Abo bantu baraye mu kumba kamwe, abantu baraye ahantu umengo nta bagore nta bakobwa bose bajyamye hamwe. Ugasanga rero uko kuntu kwavuza ingoma twese turi bamwe, abagore banyoye inzoga, abagabo banyoye inzoga,
abakobwa bacu banyoye inzoga hama mukaca muryama mwese urudavagi none womenya uhindukirira hehe ntumva ko uhavugoka abavuzi b'ingoma bati kugira ngo ntitugoke mana nzima mwabagore guma muhira mwabagore tuguma tuvuza ingoma hanyuma nivyo tuzozana tuzobizanira mwebwe hanyuma iyo bariko barategura ingoma iyo bariko baricira ibiti vy'ingoma iyo bariko barazibaza barakura impuzu bakabari gusa nico gituma basaba ko umwigeme atoja iyi ngoma bazibazira ndakubajije wewe wa mugabo uri kuranyumviriza uri umugabo urashaka gukura impuzu ugakura ibutura ugakura n'ishati ukaburi gusa muri kumwe n'umukobwa wawe muri ko murategura ingoma ntibikunda batire mwa abana bacu bakobwa mwebwe ba mama wacu mwebwe bishwa ibintu by'ingoma ni mu bihagarike niho byavuye umukobwa rero afashe imirisha akavuza ingoma nta kosa bagize abasubiriye hamwe kera hamwe basekura hamwe bavuza ku nkono nibyiwe abantu rero bavuga ibindi bindi nukubesha kane nukubesha gatanu nukubesha gatandatu gatandukana n'isevu ukamuzi ko je ntafatiro Patrice mvugani gatandatu gatandukana n'isevu nukavuga mu gifaransa infini nukuvuga nta nigiri infini wavyumvise ubu ndaho rero ubu rero ingoma zirateguwe n'abagabo bagiye mu ishamba kuzibaza barazizanye barazirungereye hama rero ngomba ndakubwira erega bariko baragenda ibwami igituma bagenda amezi abiri ibwami bagenda ngo niko bagenda baravuza ingoma bagenda ubuguru bukundi bagiye ibwami iyumvire wewe genda urabona kujya kuntu abavuzi b'ingoma bagenda kujya kuntu baza baje kuvuza ingoma niko bagenda ibwami ingoma zagenda ziravuga kujya nyene nico gituma bamara amezi abiri mu nzira nukuva ku munsi bagira nk'ibirometero bibaye byinshi 4 canke 5 bakaja biruhukira kandi baba barushe ingoma y'ibiro 30 iri ku mutwe amasaha 10 nangahe nuko kugira ngo rero abo bavuzi b'ingoma bagume bibuka ko bafise abagore muhira bafise n'abana bakunda baciye rero bafata iyo ngoma bayitirira umugore nukuvuga mu bwami haje umuntu akubita umurisho uraje vyumva aho uruhanga aho novuga ngo inda novuga ngo intege novuga ngo amano nukuvuga ya ngoma baca bayitirira rero umugore kugira ngo ase nkuko uwo mugore aherekeje umuvuzi w'ingoma w'umugabo yagiye wa mugabo uri kuranyumviriza niwe wabura umugabo wewe uba wisonera ubwiza kuba ufise ifoto y'umugore wawe udafise ifoto y'umugore wawe mu ngodo niba muri portefeuille udafise ifoto y'umugore wawe uri n'ingorane we wa mugabo uri kuranyumviriza ukaba ufise telefone nihaba muri telefone yawe ata foto y'umugore wawe iriyo uri n'ingorane ibizokubako ntuzumbaze jewe ziruzuye haba mu ngodo haba muri portefeuille haba muri telefone ziruzuye z'umugore wanje niya mpamagaye izina ryiwe ricariza n'ifoto yiwe ikaciza nkaca ndamubona nkaca mbona ariko arampamagara nkabanza gutwenga kubera umugore ampamagaye nuko iyo foto ngendana muri telefone iyo foto ngendana mu ngodo muri portefeuille iyo foto ngendana mu telefone arico gitega nico kimwe niyo ngoma bagendana kubera umugore yamusize muhira akaca rero aguma avuga ati ingoma yanje ngiyi ingoma yanje ngiyi umugore wanje nguwo umugore wanje nguwo umugore rero avugije ingoma arabivuga ko bayivuga si masturbation sukwikinisha oya sukwidegesha oya ndabihakanye rimwe ndabihakanye kabiri ndabihakanye gatatu ndabihakanye kane kandi no ngaha no muri no bitabo biriyo no muri no bitabo biriyo narabisiguye neza ndavuga iyo byaje biva none akaguma kuko abarundi bavuga ngo kirazira ko ingoma umugore azivuza kavuye hehe wabyumvise ndahageze none byavuye he ko abagore mu Burundi bababwira ngo ntimuze kuvuza ingoma ngoma z'inyuma gatoboye abantu bose b'abarundi
mukurikirana ibintu by'u Burundi murabona ko igihugu cy'u Burundi kiri mu ngorane nyinshi, kandi izo ngorane zikaba mu bantu badashaka yuko nyene inganje General Major Evariste Ndayishimiye arongora igihugu neza. Uwo nyene inganje General Major Evariste Ndayishimiye ariko ariruka kubasuma, ariko aradukura mu bukene, ariko aravuga ibi umuntu novuga ngo afise igitoro mu ntoke acara bicakora, ubundi nawe afise ibindi bintu mu ntoke acara bicakora, ubundi afise ibindi mu ntoke acara bicakora, bose bakaca bavyugara. Niho ibintu bibi ibira biriko biraba uno munsi. N'uwo yakoreye mu ngata nyene icubahiro Petero Nkurunziza vyaramubayeko. Genda muraye mugira uburonzi. Nyene icubahiro Petero Nkurunziza yaragiye ya Atlanta muri Georgia, muri leta imwe mu mareta agize leta zunze ubumwe za Amerika. Yaragiyeyo mu 2007 nyamba atari 2008. Abantu bamuvugirije ingoma harimwe abakobwa, kandi mugomba ko ndabaha n'amafoto ndayafise, mugomba ko ndabaha n'amavideo ndayafise. No ngahi Bujumbura hariho abagabo abakobwa bavugije ingoma bakiriye nyene icubahiro Petero Nkurunziza. Mugomba ko ndabavuga no bavuga mugabo birazwi, genda ugira uburonzi bw'iwawe nawe. Abansi ba Petero Nkurunziza nyene icubahiro murabazi, umwaka wa 2007 n'umwaka wa 2008 ntiwari umwaka woroshe. Abakurikirana iby'u Burundi murabizi ingorane yarari mu nyene icubahiro Petero Nkurunziza ni nkizi turimwo uno munsi. Mugabo nitwazogorora mu mwaka uza 2024 izo ngorane zizihera, umuntu atwara igihugu neza. Haciye habiki uwo nyene icubahiro Petero Nkurunziza ari Atlanta muri Georgia yarashimiye aragabira uwo mugwi wamwakiriye, kandi uwo mugwi ndawukomeye amashi. Ni wa mugwi washikanye ingoma mu maninde mu mafilme hamwe aba muri Amerika. Umengo nyambarinde sinzi umengo ni Panther, nyambari Panther ijyani inde mwese murayizi. Nibajya bavugije ingoma nibajya nyene harimo abakobwa buke. Rero nyene icubahiro Petero Nkurunziza abashimiye abamugwanya bose bace bajya ati turagufashe wewe uri umukuru w'igihugu, urashimiye umugwi urimo abakobwa. Abantu bagwanya umukuru w'igihugu baca baragenda bizizira antime baranshakaje, bati antime baranshakaje ngwa hano. Ubu rero wewe sigura ko kizira kw'abagore bavuza ingoma. Ngoma ndakubwira je ntafatira Patrice ndi ngaha ushaka nzoguhe ama video ndaguhe amaninde y'abakobwa bavugije ingoma mu Ruyigi, kandi abavuzi b'ingoma mu Gishora abonye nubona baragiye kubigisha, kandi umuntu yatanze itegeko yuko abuzi b'ingoma mu Gishora bagenda kwigisha abakobwa mu Ruyigi. Antime baranshakaje yararimwo. Abakobwa b'Usiga baravugije ingoma, abakobwa mu Bukeye baravugije ingoma, mu Giheta abakobwa baravuza ingoma. Mugabo gusa kubera haba hari abahungu b'ibishirira bavuza ingoma cyane ugasanga tuciye tubaguviriza. Ndakubwiye ntafatira Patrice jewe iyo ndiko ndavuga ibintu, iyi certificate yiwanje muzoce muza muce muyisaba tuce tuyiturira. Sizoba nkiri umurundi, sizoba ngifise akaranga kuko ba mfise imyaka 54 mvuza ingoma, kandi nkaba namuka mu muryango w'abatimbo kamo Burundi. Jewe muzoce munyaturura nzoca mvamwe. Abakobwa bavugije ingoma ku mashure, kandi bakazigishwa n'abantu bavuye mu Giheta, kandi bakazigishwa n'abantu bavuye Makebuko, kandi bakazigishwa n'abantu bavuye Nyabitsinda, kandi bakazigishwa n'abantu bavuye Ibanga. Nimutabaronka je nzobabaha amazina n'amafoto yabo naho bavugirije ingoma. Mugabo babantu bagwanya umukuru w'igihugu, babantu baca muri utu tuntu bagira gutya baca baragenda bati wewe rero antime baranshakaje, vuga yuko kizira ko umugore avuza ingoma. Umugore avugije ingoma izoba ari masturbation, umugore avugije ingoma kuzoba ari kwidengesha, umugore avugije ingoma kuzoba ari kwikinisha. Bica biratangura rero, hanyuma ko yari yemewe, hanyuma ko yari umuntu basonera, bica birafata. Ico cari cambere. Ica kabiri bagomba ngo umukuru w'igihugu avuze ikintu kiba kibaye. Hajya ko nyene icubahiro Petero Nkurunziza yari yashimiye uwo mugwi urimo n'abagore, buge yari yatanze uruhusha ku migwi yose y'u Burundi, imigwi yo kwisi yose yivi kagera yari yatanze uruhusha ko abagore baca bavuza ingoma ku mugaragaro bisanzwe nkuko byahora.
mugabo bamugwanya baca babigira uko hama bati bwa bundi rero ubu rero urabaye irigi rya nyandyogo yarikiye mu ntege iti niwicara rimeneke niwava hasi rikoroke rimeneke. Bari bazi ko umukuru w'igihugu niyabandirako baca bamubwira bati we wamenje, kubera mu mico kama y'abarundi nta bagore bavuza ingoma. Hanyuma naho aciye abuza abagore kuvuza ingoma, abagore bazoca bamuvako mu 2010 mu matora y'2010 abagore baca muvako ntibamutore. Mwavyumvise nyene ko ndavuga? Murumva ko ndabivuga jewe mvuga nje twanafatira Patrice jewe n'igitega cyane ndagitanga umuntu ashaka kazompamagara. Wumvise icivyo bintu byuko abagore batavuza ingoma iyo vyaje biva. Abantu bagwanya ubutegetsi, abantu badashaka CNDD-FDD, abantu batashaka nyine icyo Petero nkuru nziza, hanyuma baca bagomba rero reka nkoresha ijambo ry'Iswahili kumuponda kugira ngo bamufatire ko bateye turagufashe. Hama murundi hati rero ingoma nizi abagore nibareke kuzivuza. Mugabo hajya yarabaguvirije. Hanyuma ibyo navyo byagiye kuza. Hanyuma je mugabo kubera ndabizi abagore baravugije ingoma ukuri kwamye kandi ubu barabizi. Hariho mbere n'abagore bakivuza n'ingoma ni washaka i Toronto. Ama video ariho ushaka. Jewe gusa no kubera jewe ndi muri CNDD-FDD ntaba jewe nzi umugabo wadukuye umukuru w'umugambwe umukuru w'igihugu nyene inganje ndamajore Vice ndayishimiye hari itegeko ribaye nje ndarikurikiza gutyo nyene ntarinze gutera induru. Mugabo namaze kuvuga ko ninasura kubona umugore afise ikaramu atanga amanota mu ngoma nukuvuga ko ari expert, nukuvuga ko afise expertise itagira kwingana, afise uburonzi nk'ubwi wanje, nukuvuga ko azi kuvuza ingoma. Ashobora gutanga amanota rero n'abagore banje bashaka gutanga amanota kandi bazoca batanga amanota ari kubera bazi kuzivuza. Nta muntu numwe ashobora kugenda ngo ahagarikire urukino rw'umupira w'amaguru atazi amategeko y'urukino rw'umupira w'amaguru, atazi no kuwukina. Nta muntu numwe je ndabona. Nta muntu numwe yohagarikira urukino rwa volleyball ngo avuge ngo bakina gutya atazi ngene babikina. Ntibikunda na gatoyi. Umugore rero umukenyezi atanga amanota mu ngoma abazizi kuzivuza, abazivuza je sinumva igituma rero je nanje abagore banje uca bagufiriza. Kandi jewe ndabivuza abantu bose bumva, kandi jewe sintinya kuvuga ibintu. Ninasaba kubona umugore ariko aratanga amanota bizoba bikwiye jewe abagore banje cagaruka nje kubahimirisho ubatamba imbyino ubagatayaya gusa, kubera jewe ndubaha igihugu, ndubaha abanyagihugu, ndubaha na leta. Bikabandanya rero nkakubwira nti kubera ko umukuru w'igihugu bagomba kumushira ahantu atikura, nawe rero acagira ati nimubireke basi bacareka kuvuza izo ngoma rero. Barese kuvuza izo ngoma rero rihavariza kuba itegeko. Mugari rya tegeko rirarenganya abakenyezi, ndabivuze ndabisubiriye. Hanyuma rero ni kubera iki abagore batavuza ingoma ubwa gatatu? Ni kubera inguvu nke. Abagore nibakomeye nk'abagabo ntushaka gufata ingoma y'ibiro 45 ngo uyikorere umuntu amezi 4 tibikunda. Mugabo vyoshoboka. None ubu uko bikorera iminota 3 canke 4 ingoma bakaca bazivyagiza. Ikimubuza ni giki? Hari abavuga ngo ubutinya nkangwa iki, ivyo ndabibabwiye. Je ndababwiye ko no mu kigabiro ca gishora jewe nkiri muto abakobwa baragenda bakabimbagura nyene bakavuza nyene bakavuza, mugabo ntibaza nyene ngo bavuze umurisho biboneke bakira abantu. Barazivuza agahanambwa mu Ruyigi baravugije ingoma, ibusiga baravugije ingoma, ikarusi baravugije ingoma, mu Bukeye baravugije ingoma, ibujumbura hari ishoye ntagomba kuvuga ryavugije ingoma, kandi barabakobwa bavuza ingoma. Hariho n'abantu duhura bakambira bati nega Patrice tugire gute, twe twazivugije ibujumbura none duhimirisho tuvuze gatoyi ntibikunda ntimunkwegere. Ubu rero abantu bamwe bose na bamwe bo muri Amerika baza kumbwira ibintu haize nk'imyaka 3 bakabizi bose bampamagara bambwira gute bagomba kuncafuza. Jewe nkoze ikintu je ntafatira Patrice, nkoze ikintu mbazi igituma ndagikoze kandi mbazi ko atakosa jewe nakoze. Nuko rero je nkaca mvuga nti rero uko naguye mvuga niko mvyutse mvuga. Nukuvuga ko abavuzi b'ingoma b'abakobwa bararekuwe. Kumukobwa avuza ingoma mu Burundi sikosa na rimwe sikosa ry'imico kama, sikosa ryuko bavuza ingoma,
sikosa ryuko batazi kuvuza ingoma. Nababwiye ko basimba neza, bavuna ihunja neza, batamba neza, barafata nkuko abantu bose bafata. Icya kabiri, abagore bagiye kureka kuvuza ingoma ari ukubera ko ingoma zivuye ku muryango canke umuryango ntara Lucron zikagenda ku gihugu Royaume. Kuko ntako je ntafatira Patrice nofata umugore wanje afise inda y'agasamo akirungera ingoma nanje nkirungera iyindi ngo turagiye. Twashika ahantu tukanywa inzoga ugasanga turaborewe, hanyuma tukarara mu kantu k'akaburi ugasanga biragoranye. Ntuzi iyo uhindukirira mwe waje n'abakobwa bawe, wajanye n'abahungu bawe, wajanye n'abaki, mwese mwanyoye mwaborewe, kandi baraca n'umwibutsa mu kirundi ngo nta ubitsa nyina aho baborewe. Ubu ngane ntimuguzi nta ubitsa nyina aho baborewe. Urumva ico kigengaho. Icya gatatu, ntushobora gufata umuntu amezi 4 umugore ngo amezi 5 ayamane mu gahinga. Ubwo rugo carumera gute? Umugore niwe rugo, urugo ni ina rugo, ni nyina w'urugo. Umugore abuze mu rugo n'ubugesera. Hanyuma baza kubabuza kubera iki? Baza kubabuza kubera ibintu vya politike, ibintu vy'intwaro, abansi ba CNDD-FDD, abansi ba nyine cyubahiro Petero Nkurunziza, abansi b'umugambi wari ku butegetsi mu Burundi, abansi b'abantu batashaka ko Uburundi butera imbere. Kubera ngo yavuze ko mwebwe ndabagabiye mwarateye imbere, bati we turagufashe, bati we turagufashe. Wavyumvise? Rero bahava hazi itegeko, iryo tegeko rifatira kuturenganya. Ba abantu rero mu Amagaba bo muri Hollande bibujumbura bambira ngo ntafatira Patrice ngo waravugije ingoma, ngo abagore baravugije ingoma, ngo kandi ngo tuzogushengeza. Ubure muce mugenda mu nshengezi, ndavyivugiye neza, ndavuze iyo byaje biva, kandi no mu gitabo ngaha birimwo, hanyuma nibindi byose. Nkaja mvuga iki rero? Nkavuga ko jewe ntafatira Patrice tajya tubadome kandi matara, uko niko mvuze. Nkazobona umukenyezi asubiye gufata ikaramu agatanga amanota atanazi ni ibintu bita umutwe, jewe tuzovugana. Abantu bazi ibintu byo gutamba, American Got Talent, mwese murayizi, abantu bagenda bagatamba. Bajya abantu batanga amanota ni intwari mu gutamba, nukuvuga n'abantu karuhariwe mu gatamba. Nta muntu numwe bakuramo inyuma y'iki, nta muntu numwe bakura kurima yari kararima ngwingo gutanga amanota. Atanga amanota y'ivyo atazi. None umukenyezi umuhaye ikaramu, none byogenda gute? Amagaba cyaba ya mbere, mugabo gishora yabwiza kubi ya mbere. Ivyo nzobishikiriza arejo ari hirya yejo, nzokwerekana ingere giheta ari yabwiriza kuba ya mbere. Mugabo Amagaba mwebwe barabahaye igikombe cy'iwanyu na mahoro mazima, mwebwe ntangwa dufitaniye, mugaje nzokwerekana yuko abatanze amanota bayatanze nabi, kandi bakayatanga kubera ubukeha bwenge bw'ingoma. Ndagisubiyemo, abantu batanze amanota mu kwezi kwa11 canke kwa12 mu 2023 batanga amanota y'ingoma zo mu gishora zikabiza akabiri nabakeha bwenge mu ngoma. Ibintu by'ingoma ntibazi iyo bitera bija. Kandi ngasaba igihugu cy'u Burundi mwabantu mushaka ko imico kama y'u Burundi itera imbere, muribuka ingoma zagiye muri UNESCO sizigeze Amagaba. Ingoma zagiye muri UNESCO ni ingoma kama, ni ingoma kama. Umuntu ariko aravuza reggae irafisa amategeko, zuko irafisa amategeko, ingoma z'Uburundi nazo zirafisa amategeko aranditse neza, narabigiriye uburonzi ngibi. Ntuvugira ngo ntafatire Patrice rero jewe mfivyo ngize, narabigiriye uburonzi. Ingoma zirafisa amategeko, nukuvuga ayo mategeko atubahirijwe, uwo muntu aba yaguye inyuma ya rukozi, uwo muntu abagira ibisunitswe n'impemu. Amagaba yaravugije ingoma neza, baragize igiteramo ciza cyane, mugabo zijya singoma ndundi, zijya n'ingoma zindi zahandi hantu, zijya singoma ndundi. Nzovyerekana hanyuma ngasaba ubushikiranganje na leta y'u Burundi mumenya abantu. Jezi numva nk'ingene je mvuga yuko mfise ubuhinga, kandi bakabarampaye n'amasertifika, barampaye na karanga bumenyi, mugani haje umuntu mwambaza ngo ibintu bigende gutya, ibintu bigende gutya, ibintu bigende gutya. Bagahitana umukenyezi tawuzi ni yavuye ngo ni batanga amanota, yo yatanga gute? Yerega umuntu akora mu cyo kama, uwo muntu n'umufonctionnaire du gouvernement, uwo n'umukozi gusa, ntazi ibintu by'akaranga. Umubwiye uti shinga umugwi
ubutanguze mugira ibi ntabyo yoshobora. Umuntu rero abwiza gutanga amanota n'umuntu yovuga ati hajya mwagize nabi, hajya naho kongereza, hajya murakwiye kubandanya. Mukaba hajya ntabyo bashobora bajya abantu ntabyo bashobora. Saba kenyezi gusa mvuga, hariho nabajya abagabo bazi ikintu, bazi gusa, bazi kuraba ingoma, batazi kuvuza ingoma. Nta muntu numwe azi kuraba urukino rwa basketball, urukino rw'intoke ari watanga amanota, ariwe aba arbitre, ari wahagarikira urukino. Aho rero murantunga muramburana, jewe nama ndababwira, yo ndiko ndavuga ibintu, mvuga ibintu nyene mfise inguvu, simvuga ibintu nyene ngo urabona ngo mengo bajya abantu ngo barabaye abambere. Siko biri, je ndavuga ikintu gikumvikana ko nashimitse neza. Amagaba yaravugije ingoma neza n'ukuri kwa Mungu neza. Zijya ngoma sindundi, nizindi nzovyerekana. Abantu bari kuba bambere ni gishehura ya masasu yagihita gihe tumwami n'abagabo, igitega gitenga titeka n'amataba tonyanga ubutore n'ubutwari mu gihugu cy'u Burundi. Na rero niho ngejeje rero, wewe ari kuranyumviriza, urakaramba, urakagwira, uragahora ku ngoma, urakagira ibanga nibangu bangiramwe imbuto, urakagira impuzu n'impundu, urakagira ipfundo rigukwiye, ipfundo rikaba ari nkiri, urakagira huba wubahwe, urakubahwa, ugira yuja n'iyuva, ugira buramutsa n'abakuramutsa. Ngazura gusaba ikigongwe Amagaba, kubera Amagaba ngurumva kujya Mungu n'umunyabacakubiri ngo twe turabatutsi ngo aranka abatutsi. Ndakubwiye ko none ibintu n'abatutsi, ibintu n'ingoma kama zo Burundi. Wewe ari kuranyumviza rero, ndaguhezagire nka mawe, urakarenga abanzi barengutse, urenguke abanzi barenganye. Ariko bishitse mu karengukira icarimwe, bobo bazerongera kurengwa nakagaruka.